Kuri uyu wa gatatu itariki imwe ndamukiza 2021 umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida muganga Tade Ndikumana yagendeye ikibanza gishasha bapimiramo umugera wa COVID-19 kiri muri komine Mukaza zone Bwiza kujya gatandatu ahahora hakorera meri bita kuri Bonaccueil. Mwijambo ryiwe yabanje gushimira leta y'u Burundi kukuntu yabaronkeje ico kibanza gishasha. Mw'iryo jambo yanamenyesheje ko abatowe uwo mugera atabimenyetso biraboneka bakurikiranirwa aho baba, ariko abafise ibimenyetso bakaba banatowe uwo mugera bakurikiranirwa mu bitaro. Yanamenyesheje amasaha kubipimisha bose, haba abari aha mu Burundi canke ababa bavuye hanze. Guhera isaha 2 z'agatondo gushika isaha 6 z'umuhingamo hipimisha uwo wese abishaka kubari aha mu gihugu. Guhera isaha 8 z'umuhingamo gushika isaha 11 hipimisha ababa bashikiye mu mahoteli bavuye hanze. Yongeye aramenyesha ko ikiringo ingenzi zasabwa kuguma mu mahoteli mu gihe zaba ziriko ziripimisha cavuye ku misi 7 kija ku misi 4. Muganga Tade Ndikumana aramenyesha kandi ko atarucanco rwa corona rurakoreshwa mu Burundi, hagikoreshwa uruvange rw'imiti yitwa azithromycine, chloroquine, zinc na vitamine C. Nkuko mwabibonye rero ubu dusigaye dukorera aha muri hoteli bita Bonaccueil mu Bwiza. Turashimira cyane leta kuko yaduhaye izina nyubakwa, urazi ko hahora hakorera ibiro vya meri ya Bujumbura. Ubu naho kubera bafite inyubako shasha baciye badufasha biciye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano kugira ngo iyi site tuyigire novuga site yamaho, bivuye yuko mu misi yaheze mwaramuzi ko dufite site kuri ETS hariya ku kibuga cyo kwa mu Kanyosha kwa Sebatutsi no kuri Medidie. Rero twakoresha amahema menshi yaragurutse, turabona yuko bitugoye. Rero turashima cyane ko batunze inyubako, murako turasubiramo basiga karangi kugira dukore byoroheje kandi n'abene igihugu boroherwe. Cyane bamenyesha nuko site yo mu Kanyosha abene igihugu bashaka kwipimisha baja ku bitaro byo mu Buziba, hariya bahora kuri ETS barashobora kuja kuri ku bitaro by'akarere mu Kamenge. Uretse naho umuntu kuri hôpital militaire kuri w'akarere kuri Prince Jean kuri clinique ahantu hose bashobora gupima umugera wa corona. Ubu hari hadufasha iki? Hadufasha yuko abo bantu batashobe kuronka akanya kuja ku bitaro bitandukanye ku mukuru bitandukanye bashobora kuza ngaha kuva saa 2 gushika isaha 7 bakipimisha ubu. Kuno munsi batuye ko maze ku munsi bakira abantu bashika amajana 7. Hanyuma aha naho acadufasha kuri bantu baraje kugisha control bari muri quarantaine, bahora baja kuri Meridie nabo baza ngaha kuva saa 8 gushika saa 11 z'umuhingamo. Mu bisanzwe ibitigiri no gufata ico gihambaye ko tumaze umwaka, aha turashima ko tumaze umwaka dupima. Murazi yuko umugwayi wa mbere twamutoye itariki 31 z'ukwa gatatu tariki 2020. Turashima Imana rero yuko nabo twatanguriye ko tora umugera bakize. Turabishimira Imana kuko kumara umwaka, shimira n'abaganga dukorana ajeje intwara umutekano namwe bwamenyesha makuru, niko ndabivuga yuko tuvuga umuntu wa mbere twabonye twari kumwe. Gushima Imana yuko tumaze n'umwaka twese tukikumwe dukorana neza. Rero ibitigiri turiko turabona ubu turamaze nk'indwi hazibiri ruguru atabantu bari positive tubona. Ngaha mu gisagara ca Bujumbura barahari. Ku buryo ndavye ibiharuro dufise turacafise mu gihugu cose abari ku miti bangana bagera ku majana 242 basanzwe bari ku muti mu gihugu cose, mugabo bataremvye. Ngo twaza ati mbega none abari ku mavuriro ko twarabonye igihuha
kandi tubiraba hirya no hino turabona abantu ariko baravuga ngo ruguru ngo ibintu birayangara, ariko mu by'ukuri nta ngorane na zimwe zihari. Nobabwira nk'ibitigiri by'abantu basanzwe bari ku mavuriro atandukanye kugira mu byumve. Navuze yuko kugira bene igihugu baronka umuco, kubera yuko niko mu bindi bihugu byose hari. Umuntu abaye positive turamuha umuti, iyo aba ahantu hameze neza tukamusaba yuko aja kwikonfina muhira agafata imiti, kuko murazi neza yuko turavye nk'uburyo bahari hajya muri Meridie hari uburyo bwinshi cyane, kandi tukaraba nta ekite ibirimo, kuko abantu ba ruguru nabo n'ubundi twabakurikirana utarembye. Nta kamaro ko kujyana umuntu atarembye mu bitaro, baba bari muhira. Rero uko tubikora ku ngingo yafashwe n'umugwi w'igihugu ni uko abantu bafatira imiti muhira. Mugabo turafise uburyo ama equipe yo muri ubucirani bw'amagara y'abantu, hariho centre d'opération d'urgence, baguma babatelefone, ugize akabazo ambulance ija kumutora ikamujana ku ivuriro rimwegereye. Ivyo rero tubikora neza. Aha abagwayi twovuga ahantu bari tubona mu bitaro, hano babwira kurikira hariho 3, polyclinique hariho 7, ibitaro vyo mu Kamenge no Akarede 4, Prince Regent hariho 6, Charles Militaire hariho 8, Gomereka hariho 4. Kuri clinique kubera dufise centre yaho, uretse ko dufise centre ho twahereye, hariho abagwayi 200. Turavye rero nta kibazo na kimwe kihari, kuko aba nibo baba baremvye, bisaba yuko abaganga baba hafi. Turashima rero yuko ibintu bigenda bitera bije imbere. Mugabo aha mu gisagara ca Bujumbura nk'ubu mu bantu 700 mwabonye ko ari nko 4, 5, 6 mwabonye baba bari positive, mugabo mwabonye ko benshi baba bari negative. Ivyo turabishima. Intambamye rero dufise n'abantu bateba kuja kwipimisha, kandi bikaze ngaho Bujumbura, nico kibabaje. Iyo watevye usanga amaze kugira amahaha yamaze kononekara, wasanga kumushiramo oxygene no kumuvura bitwara umwanya muremure. Nta muntu rero kwigunga ko leta ivuga ati genda wipimishe ku buntu, akamubakiye kuza hakiri kare birafasha. Ingendo yo kutaramukanya no mudabisubira, burya intoki nico gihimba cy'umubiri gikora akazi kenshi. Rero ni ibintu byiza cyane kwirinda kuramukanya kubana mu nzu, kuko natwe duhagaze ukubu ugiye umuntu atagukoze ko ushobora kutikora ku munwa cyangwa kuzuba biragoye. Ko bituma dukaraba kenshi gashoboka, twirinda kuramukanya. Umuntu amaze kubona ibimenyetso bushuhe, inkorora, bicurane, akaza kuri site akamurabira yuko atari grippe isanzwe nayo iriho canke ari coronavirus. Hanyuma mwavuze muti abava hanze bimeze gute? Nivyo murazi yuko mu ndwi heze umugwi w'igihugu wakoranye, niho rero hafatwa ingingo icifuzo yuko turavye ibiharuro dufise, nivyo abava hanze turabona yuko naho bafise ry'amasertifika negative, turabona yuko harimwo abagwayi tumaze kugira ku 400 barenga kuva aho bugiye kigwa c'indege. Mugabo turabona neza yuko biri kubiragabanuka. Turavye rero ingene bari babayeho muri quarantaine imisi 7, icambere igituma tubifata nuko murazi yuko hariho amasoshe icyo bita mutation, ajya amasoshe mashasha zara. Bivuze yuko umuntu avuye hanze ashikira ahantu kapupima twaraba yuko ata yindi soshe yo bazanye. Mugaye imisi 7 turavye ibitigiri dufise, twarabonye yuko bikenewe yuko tuyigabanya, kuko twarabonye yuko ubu twoshobora kugabanya tugashikana ku misi 4. Kuvuga ko umuntu ashitse uvuye c'indege aramupima, acagenda mu hotel, umusugira 2, umusugira 3, agacamupima igipimo ca 2, umusugira 4 akataha guhereje. Ivyo bizofasha kugira ngo tugende tworohanirizanya. Iki naco mwari mwavuze nuko abajejwe kwakira ingenzi mu mahoteli
bogerageza ntibace barenze urugero uko twari tuganira na barya urumva hariho usanga bati akayi barakadugije ibyo kurya baradugije by'ukuri turabasaba yuko bogumiza ibiciro bahora bafise kuko nabo bari mu bafasha kugira ngo turwanye twese turi hamwe kino kiza kandi tugitsinde. Ivyo rero bizofasha ingenzi kugira ngo zoroherwe kandi tubane dukorana neza kugira n'abenegihugu bavyumve incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza, ahubwo zituma utaremba cane harya no kugira abantu babimenye. Hari umuntu yibaza ati jewe, hari abava hanze ati jewe burya barancandazi, nivyo mbwa ntikibuza ko wandura, ntikibuza ko wanduza. Rero twebwe turavye uko bimeze tukavura abantu hakiri kare, abantu baje kwipimisha hakiri kare ntibasinzikara, benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga, kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimvega. Ibisigaye nkuko nabivuze zirya ncanco ziri novuga yuko abazikoze ko biranditse baravuze bati twe twatoye urucanco mugabo ntituramara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanco, ariko ibihugu bibona ko bisagirijwe birashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu, ingaruka zija kuri ivyo bihugu, ico bita vaccination d'urgence. Twere tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira n'iyi miti duteranya tukabona barakiza, reka tureke babandanye ubushakashatsi, hanyuma urucanco imeze maze kugwemeza kujya kw'izindi ncanco leta izogira ico ishikirije kugira ngo imenyesha bene igihugu aho ihagaze. Mugabo gushika ubu namwe mubiravye ko n'urucanco bene kuri kwa bati maske uguma wambaye maske kandi urandura kandi uranduza naho uba wacandaza, urumva ko no kwikingira tubivuga taramukanya kuraba kenshi n'amazi meza n'isabune naho ko birimwo ibisigaye tuzatubamenyeshe leta imaze gufata ingingo.